Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munywanyo biganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanyi mukunzi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Michel Ntamubano ndakuramukije, nezerejwe cane nuko nongeye gutega iteka ryo guhorera nawe kuri nsamirizi ya Republika y'u Burundi ku murongo wa mbere kugira ngo tuganire amajambo y'Imana. Uno munsi rero amajambo tugiye gusangira avuga ngo kubaho nk'ingenzi n'inyambukira mw'isi. Iyo witegereje ingenzi usanga ari abantu batagira uburagamo, bivugwa ko batagira aho baba iwabo bwite mu gihugu canke mu ntara bagiye kubamwo bwa mbere. Umwimukira n'umuntu ava mu gihugu ciwe canke ava mu karere kiwe aho yavukiye akaja mu kindi gihugu canke mu yindi ntara. Duhora twumva abantu baja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baja muri Canada, mu Burayi no muri Australia, kandi abo iyo bagezeyo bagengwa n'amategeko agenga abimukira canke agenga impunzi. Bibiliya iratubarira abandi bantu bitwa ingenzi n'inyambukira. Dusome mu cete ca mbere intumwa Petero yanditse igice ca kabiri uyu murongo wa 11 n'uwa 12. Ano majambo aravuga ngo abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri birwanya ubugingo, mugira ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kubyo bavuga nabi nk'inkozi z'ibibi ibikorwa byanyu vyiza babona bizotume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Mugenzi unyumviriza, mwisi twama twumva inkuru mbi, ikindi gihe tukumva inkuru nziza, kandi ibi byatanguye kuva kera. Bibiliya itubwira umuntu yitwa Adamu na Eva babuze abana babo babiri, umwe yarishwe uwundi abo mwicanyi. Abeli yishwe na mwene wabo, Kayini nawe abinyererezi kuko yishe. Iyi yabaye inkuru mbi kuri bo. Yamara igihe gishitse bashumbushwa uwundi muhungu yitwa Seti. Yusomye mu Itanguriro 4 ku murongo wa 25 n'uwa 26. Ukuvuka kwa Seti kwabaye inkuru nziza kuri bo, kuko mu rubyaro rwa Seti ari rwo Enoshi niho hatanguye kuboneka abambaza izina ry'Uhoraho. Mose naho yakoze igikorwa gihambaye cyo gukura Abisirayeli muri Egiputa, ntiyashoboye kwinjira mu gihugu c'isezerano kubera tumviye Imana ngo akore nk'uko yagezwe kugira ngo ubwoko bw'Imana buronka amazi. Iyo usomye mu gitabo cyo guharura igice ca 20 ku murongo wa 12 ucubona ko yabwiwe ngo agere inkoni ku gitandara, ariko we agakubita inshuro zibiri, aba arenze ibwirizwa ry'Uhoraho. Rero nubwo byabaye uko, uburongozi bwiwe bwashikanye Abisirayeli ku mipaka gusa. Turabibona neza mu gitabo cyo gusura mu byagezwe igice ca 34 kuva ku murongo wa 1 kugeza kuri 5, aho batubwira iby'urupfu rwiwe. Nshuti yanje, yari yahawe inkomezi nyinshi, kandi biritubwira ngo amaso yiwe ntiyigeze araba ivyijiji kugeza amaze imyaka 120. Yamara abandi benshi tubona muri Bibiliya mu Isezerano rya kera bagiye bamara imyaka myinshi cane irenga 120. Mu Mana honyene nshuti yanje niho umuntu ayubashe akura inkomezi, kandi mu gukora ivyigomba umuntu ashobora kuronka umugisha wo kuramba. Intumwa Petero na Yohana bakoreshejwe ibitangaza byinshi bashingira intahe Yesu Kristo. Yohana naho yakomeje kuzigamwa n'Imana yaruhiye gutabwa mu kizinga Patimosi. Imana ishimwe ko ibyo byabaye kugira ngo ahishurirwe amabanga ku buzima tuzogira mu ijuru. Umukunzi wa Yesu yarabaye impunzi, abaho atagira uburenganzira nk'umwene gihugu i Patimosi. Muri ino si duhura n'ibigeragezo by'uburyo bwinshi biduca intege umwanya umwe, ariko uwundi mwanya bikadukomeza. Intumwa Petero ngaha yashatse kutwibutsa ko kw'isi atari iwacu, kwiwacu abizera ari mu ijuru,
ko rero turi ingenzi. Dusomye mu ceti intumwa Pawulo yandikiye ab'Ifilipi igice ca 3 ku murongo wa 20, intumwa Pawulo aravuga ngo tweho iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza kwazova. Kristo yagiye gutegurira abamwizeye aho bazoba, kuko turi muri abo turavuga dushize amazinda ngo tweho, kuko twizeye neza ko tuzoja muri iryo juru. Mwijuru niho umukiza wacu azova. Yaradukijije ivyaha, azogaruka kudukura muri iyi mibabaro tubamwo mw'isi. Sonza, ingenzi rakena, ingenzi raruha, ingenzi ranyagirwa, ari kwishitsi wabo bakundwa, ntiziruhutsa. Ari kwishitsi wabo bakundwa, ntiziruhutsa. Potifari alinyambukira, alikwagumye bangihereza rishurwa. Alikwa Potifari alinyambukira, alikwagumye bangihereza rishurwa. Ingenzi rasonza, ingenzi rakena, ingenzi raruha, ingenzi ranyagirwa, ari kwishitsi wabo bakundwa, ntiziruhutsa. Ari kwishitsi wabo bakundwa, ntiziruhutsa. Mu cete ca mbere canditswe n'intumwa Petero igice ca mbere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2 haravuga ngo Petero, intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye abatoranijwe b'inyambukira bakwiragiye Iponto, Igalatiya, Ikapadokiya, muri Aziya n'Ibituniya, mwatoranirijwe mu kwezwa kwa mpwemu yera, nk'uko Imana Data wa twese yabamenye uhereye kera, kugira ngo mwumvire Imana, mumijagirwe amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe. Amen. Petero atubwiye ngo mwebwe abatoranijwe b'inyambukira. Inyambukira ni abatoranijwe bakwiragiye hose ku isi. Abo batoranirijwe mu kwezwa kwa mpwemu yera, nk'uko twabisomye. Batoranirijwe kugira ngo bumvire Imana. Batoranirijwe kugira ngo bamijagirwe amaraso ya Yesu Kristo. Mu Baheburayo 11 ku murongo w'9 kugeza 16 turabona havuga ngo Aburahamu yabaye inyambukira mu gihugu yasezeraniwe, naho yari afise uburenganzira bwagutse akagira nationalite, ubwene gihugu, yabayeho nkaho kitari iwabo, yibera mwihema, ntiyigeze yubaka inzu. Mu gihugu kitari cawe nta migambi myinshi uhagira, kuko akanya kose bashobora kukwirukana canke hakaba izindi mpamvu zituma ukivamwo ico gihugu.
natwe ko tuninyambukira kuko twisanze turi mu Burundi tutahahoze kandi twaba turi ingenzi, bisigurwa ngo ntituzohora kuri iyi nosi ibihe byose. Niki cotuma dukora imigambi ikomeye, tukubaka ibikomeye vy'umubiri, ariko tukibagira kubakisha aho turiko turaja iwacu? Njoti yanje unyumviriza, untahure neza, imigambi myinshi myiza nuyikore, ubaka izo gorofa izo ushaka zose, kandi uzubaka uko ushaka kose. Yamara ivyo byose bizosigara mw'isi, kandi ntuzi uzobisigarana utakiriho. Ni byiza birushirije niwakora imigambi yawe, ariko Imana ukayiha ikibanza ca mbere mu bugingo bwawe no mu vyawe vyose. Uko niko gutegura aho uzoja kuba hanyuma y'ubuzima bwo kw'isi. Ku murongo wa 10 hano mu Baheburayo, Aburahamu yarareretse ca gisagara cubatswe ku mushinge, kandi ico gisagara cari cubatswe n'Imana. Hariho umushinge dutegerezwa kubaka ko inzu y'imitima yacu. Uwo mushinge ni Yesu Kristo. Abawubatse ko ubuzima bwabo burahinduka. Ukwizera kwa Aburahamu kwatumye Imana ikomeza isezerano yamuhaye, kandi Sara yasamye inda ari agakecuru kaheze, niko Bibiliya yatubwiye. Sara yari yaraciye imbyaro, usomye ku murongo wa 11 n'uwa 12. Yamara nubwo biruko, kuko yagumanye ya kode ivuga ngo iyasezeranye niyo yo kwizerwa, byose byarashitse. Yabaye nyina w'abantu amasinzi atoharurika. Abo bose, yaba Sara na Aburahamu, bapfuye batarabona ivyo basezeraniwe vyose. Nukuvuga ngo ntibari bwabone babana bangana amasinzi, ariko ngo barabibona biri kure, kuko bemera ko bari akavantara n'ingenzi kw'isi. Usomye neza ku murongo wa 16 havuga ngo bifuza igihugu kirushirije ico barimwo kuba ciza, kandi ico gihugu bifuje cari igihugu co mwijuru. Haleluya! Imana umuremyi wabo ngo iranezerwa kwitwa Imana yabo. Nshuti yanje, iyo umuntu ari mu Mana agakora ivyigomba, Imana iramunezerererwa, kandi bikayihimbara kwitwa Imana yiwe, birayihimbara kwitwa papa wiwe. Mutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 5 ku murongo wa 13 baravuga ngo muri umunyu w'isi. Hari n'ibindi bibandanya. Umunyu wamuryoshe, ariko iyo utaye akanovera uratabwa mwiyarara. Iyo umuntu w'Imana agendera mu ngeso mbi, agakora ibizira, intaye ziwe zibambi, akitwa umukozi wa Satani. Igihe umuntu agendera ijambo ry'Imana, benshi bakamushima, haraho acageragezwa akishima ko ari wabikora. Iyo yigisha abantu bagahezagirwa, iyo afise ingabire za mpwemu yera zikora neza cane, baca bishira hejuru cane, bakerekana nk'uko umengo nagahambaye nibo babikoze, aho guha Imana icubahiro yo yabakoresheje. Yesu Kristo yatubereye akarorero mu mibereho yiwe. Akahise kiwe kabaye inkuru nziza ikiza kuri twebwe. Natwe kandi birakwiye ko tuja turafata akanya ko kwibuka akahise kacu, mu ntumbero yo kwibuka ukugira neza kw'Imana yadukuye mu byo twahozemwo bikomeye, byaba ibyago canke ibigeragezo. Ivyo kandi bica bitwongerereza ibyizigiro, bidutera gushikama no mu bitugumiye bya none, kuko Imana ikiri ya yindi kandi igihangamye ku ngoma. Abisirayeli bakiri mu bugaragwa, Mose atuma abatasi 12 kuja gutata igihugu c'i Kanani, kuko Imana yabimubwiye. Abatasi bashitse i Kanani, babona ko ari igihugu ciza cane, kuko Imana yabimubwiye. Abisirayeli bakiri mu bugaragwa, Mose atuma abatasi 12 kuja gutata igihugu c'i Kanani, kuko Imana yabimubwiye. Abatasi bashitse i Kanani, babona ko ari igihugu ciza cane, kuko Imana
Mu gitabo ca Zaburi igice ca kabiri umurongo w'umunani n'uwa 9 haravuga ngo, nsaba nzoguha amahanga azobiraga iryawe, n'impera z'isi zizoba itongo ryawe. Uzobavunaguza inkoni y'icuma, uzobamenagura nk'ikibumbano. Aya majambo yariko abwirwa umwana kunzwe na se ari we Dawidi. Naho uyu mwami yagiye anesha abansi mu bihugu byinshi, ibi yabwiwe byasozerewe neza mu gihe ca Yesu Kristo amukomokako. Yanesheje Satani, asenyura ubwami bwiwe, kandi niyagaruka azoganza amahanga yose. Ico gihe turabona ingene ibintu bizoba bimeze. Iyo dusomye mu Bifilipi 2 ku murongo w'10 haravuga ngo, amavi yose azofukama mu izina rya Yesu Kristo, ay'ibyo mw'ijuru n'ay'ibyo mw'isi n'ay'ivy'ikuzimu. Bisigura ngo ibyo mw'ijuru ni ibinyabugingo, ibyo bizomufukamira. Ibyo mw'isi ni ibyaremwe byose, yaba abantu, ibiti n'ibikoko, navyo nyene bizomufukamira. Ivy'ikuzimu ni Satani n'ingabo ziwe. Aho bazoba bari ikuzimu bazohinda agashitsi bamufukamire, kuko bizomenyekana hose ko haje umwami aganza isi yose. Yohana arabivuga neza mu byo yahishuriwe igice ca 11 ku murongo wa 15 ngo, umumarayika w'indwi avuza inzamba, mw'ijuru uhakurikira amajwi arenga ati, ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Amen. Ngo indimi zose zizokwatura yuko Yesu Kristo ari umwami uhoraho. Ivyo byose bizoba nk'uko Imana biteguye kugira ngo biyiheshe icubahiro. Nguko uko akahise ka Yesu Kristo kahindutse inkurikiza, inkuru ibohora. Naho Imana yaretse intumwa Petero na Pawulo bakagandagurwa n'abaromano, ariko ivyo byabaye bamaze kwamamaza Kristo, kuko ari we nkuru nziza, bamwamamaza mu Bayuda baba i Roma. Mu byakozwe n'intumwa 2:8 ku murongo wa 31 Pawulo yigisha iby'umwami Yesu Kristo ashize amazinda rwose atawumubuza. Aba banditse ibyete byinshi bidukomeza mu by'agakiza na bugingo n'ubu. Njuti yanje, birashoboka ko tugenda dukorera Imana tudatinya. Mu Migani 14 ku murongo wa 34 haravuga ngo, ubugororotsi bushira ihanga hejuru, ariko icaha gitukisha amoko. Njuti yanje, mukundwa w'Imana unyumviriza, reka turwanire kugororoka. Emera turwanire kugororoka mu mibereho yacu ya buri munsi no mu migenzo yacu. Reka twame turwanya kandi duhunga icaha, hama duhimiriza abandi kugenza batyo. Mu gusozera, tugarutse muri ya Zaburi ya 2 ku murongo wa 10 kugeza kwa 12, nanje ndaguhimirije, wewe wanteye iteka ukantega amatwi, mu cubahiro Imana yaguhaye uko kingana kose, naho wowe uri umwana mutoyi, kuko hari icubahiro Imana yaguteguriye imbere yawe, yaba uhambaye canke uworoshe, waba umukozi canke umukoresha. Ndaguhimiriza mvuga nti, nuce ubwenge. Bisigura ngo emerera uwatowe n'Imana kuganza isi yose akuganze nawe. Uwo nawe si uwundi ni Yesu Kristo. Emera kugirwa inama, ntugahinyure mwene so canke ngo uce urwangondagonde, ariko wemerere mpwemu yera aguhanure, akugabishe kandi akurongore. Mukorere canke umusabe, umwubashe. Bisigura ngo reka kuvuga ibiri mu mitima yanyu, ibyo mwifuza. Reka kudandariza mu masengero, kandi kukudandaza ni kuvuga ivy'Imana itagutumye. Kuvuga ibikuzanira inyungu zawe bwite. Kudandariza mu rusengero ni kwicana kandi uja gusenga, ni kugambanira mugenzi wawe kandi uja gusenga. Iri ni ibara mu ishengero ry'Imana, aho hariho abantu batanga ishano bari mu rusengero, abantu basambana kandi baja gusenga, abantu biba, abantu babesha kandi bitirirwa Imana. Mukore uko Imana igomba, ureke kwihamagarira uburake bwayo, ngo munezeranwe muhinda agashitsi. Ewe muntu wishinga ikirori, nezerwa. Hariho abaja mu mabuwate, abandi bakaja ku kiyaga bakanezerwa. Nezerwa, ariko wibuke ko hariho n'abandi bari bifuje nabo kunezerwa, ariko ntivyakunda kuko bugarijwe n'ivyago vyinshi. Yamara ko bikunaniye gushima Imana, kumbura uhinda agashitsi akaga kataragushikira.
Jambo ry'Imana rishikaye kutubwira ngo mugumbire urya mwana ntarake, ku murongo wa 12. Bisigura ngo mwakire abo umukiza wawe kandi umwumvire, wirinde uburake bwiwe. Kahise ka Yesu Kristo kahindutse inkuru idukiza. Reka nkubaze mwana w'umuntu, wigira uko ushaka, wigenza uko ushaka, hari icyo wibagirwa. Reka nkubaze mwana w'umuntu, wigira uko ushaka, wigenza uko ushaka, hari icyo wibagirwa. Ko babika abandi, bashingura abandi, abandi bakora impanuka, abandi bari mu bitaro. Ese iyo ubirebye wibaza iki? Ko babika abandi, bashingura abandi, abandi bakora impanuka, abandi bari mu bitaro. Ese iyo ubirebye wibaza iki? Ngo n'ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka gushakaho, nugukiranuka ukamubaha. Ngo n'ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka gushakaho, nugukiranuka ukamubaha. Nshuti yanje, twariko tuganira ku majambo avuga ngo turi ingenzi, turi inyambukira, abimukira mw'isi si wacu, iwacu ni mw'ijuru. Kristo amaze kuzuka yaraduze aja kudutegurira aho tuzoba. Mbega witeguye kuzobayo? Kuki unejerejwe n'isi cane? Imana ntuyihe ikibanza gikwiye. Kristo ariho nk'umwami wawe, niwikebuke. Dusenge. Mana, turaguhaye icubahiro kuko wongeye kuducurira ijambo rizima ritwibukije ko turi ingenzi kandi turabimukira, turakavantara, turi mw'isi kandi isi atari iwacu, turiko tuhaca tugenda. Isi irimwo ibiryoshe byinshi, yamara bimara igihe gito bikica ubugingo. Ndisengeye nongere nsengera n'umuntu yanyumvirije. Mana nzima, ngo umushoboze kukwegurira umutima, umukure mu by'isi arimwo, umuhe kugendana ubwenge kandi yemere kugirwa inama na mpwemu yera. Umuhe ko kubaha uwo wese agukorera, kandi uhe uwo muntu wese yidibamiye mw'isi guhinda agashitsi, yitega ko uburake bushobora kumuzako, maze bimutere kwihana uyu munsi acumvira ijambo. Numuhe inkomezi zo kugororoka, akugumbire ewe Yesu Kristo. Numara kuganza umutima wiwe umwuzuza amahoro, kandi umuhe umugisha, akirindiriye ko azohabwa ubugingo budashira. Ufise ikibazo wese umubere inyishu, caba ico mu buryo bw'umubiri canke ico mu buryo bw'impwemu. Ndagushimiye ko unyumvirije kandi kugiye kutugirira neza. Sinze mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Nshuti mukundwa, ndagushimiye cane ko wampaye aka kanya, kandi nongere nitege icurubumbarire, kandi nanje ndakwemereye ko nzosengera umutwaro wawe kandi nkafashanya nawe gushima Imana. Naho utaha umwami Yesu aduhana umugisha. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwi ku butumwa bugufi na Whatsapp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.